Lilo Flock Church Ministries. Proclaim, portray, and point. Zaburi ya 87 n'iyindi zaburi muri za zaburi 11 za Bene Kora. Reka tuyisomere hamwe. Itanguriro yashizeho riri ku misozi yera. Uhoraho akunda ibirimba vy'i Siyoni kubirutisha ingo zose z'abayakobo. Ivy'icubahiro bikuvugwako, ewe mugwa w'Imana. Sela. Nzovuga Irahabu ni Babuloni ko biri mu bo tuzinanye. Filisitiya na Tiro na Etiyopiya abo niho bavukiye. Ni koko bazovuga ivy'i Siyoni ataba naba niho bavukiye. Kandi isumba vyose ubwayo izohashimangira. Uhoraho niyandika amahanga azoharura atabo niho bavukiye. Sela. Abaririmvyi bo n'abavyinnyi bazovuga bati amasoko yanje yose ari muri wewe. Amen. Sinibaza hano kuhoraho uru rukundo afitiye Siyoni ari rwa dushobora kuvuga uti Bujumbura ma ville, j'aime ma ville. Sigwa rukundo dushobora gukunda igihugu cacu, la ville yacu. Sinibaza hariho ikintu gikomeye gose kuri Siyoni gituma uhoraho ahereza umutima wiwe wose. Nashaka izaburi tuyiganire ko gatoyi twongere tuyisome, iranaryoshe rwose cyane. Tureze gutahura icinyegeje muri Siyoni gituma uhoraho avuga yuko yaharangirije umutima wiwe wose ahakunda mu buryo budasanzwe. Reka turabe iyi zaburi. Ikintu ca mbere kidukubita ku maso tudashobora kwirengagiza nuko irimwo profesi idasanzwe, irimwo ubuvugishwa ku banyamahanga. Iki ni ikintu tudashobora kwirengagiza. Reka rero turabe mu murongo wa 4 avuga ngo Irahabu ni Babuloni. Irahabu ni kuvuga muri Egypte. Egiputa ni Babuloni. Uhoraho azovuga ko biri mubo Israeli izovuga ko iri mubo bazinanye. Filisitiya na Tiro bona Etiyopiya bazovuga ngo twavukiye hehe? Twavukiye I Siyoni. Iyumvira aho Filisitiya na Tiro na Egiputa na Babuloni bazovuga ngo twebwe twavukiye I Siyoni. Iyi si imvugo isanzwe mu gihe nk'iki inye aho abisirayeli atavyinshi baramurikirwa ku bijanye no gucungurwa kw'abanyamahanga. Ariko bibiri hano itanguye kudutegura yuko uhoraho yagenye igihe aho n'amahanga yose n'abitwa ko bari kure hazogera ahantu bakavuga ngo natwebwe twavukiye I Siyoni. Hano dusanga ari umuhamagaro udasanzwe w'ishengero by'abanyamahanga bifatanije hamwe n'abayuda bazosangira akaranga. Nk'akarero ubuvugishwa bushika mu isezerano rishasha tukabusanga mu majambo nk'aya Paulo mu Banyefeso igice ca 2 ku murongo wa 19 avuga ngo ntimukiri abashitsi n'akavantara ariko musangiye ubwoko n'abera muri abo mu ngoro y'Imana. Igice ca 3 atubwira ko iri ryari banga ridasanzwe. Nimvira ko igihe Zaburi yandikwa abayuda bumva umenga ni ibintu bidashoboka, ni mystère. Ryari banga ryari ryarahishijwe kuva kera hose. Paulo abivuga mu Banyefeso igice ca 3 agaca avuga kuva ku murongo wa 5 avuga ngo ivyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mwemu, yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa, basangiye natwe umubiri umwe, basangiye natwe ivyasezeranywe muri Kristo Yesu kubwo butumwa bwiza. Amen. Hano rero kino gikorwa kidasanzwe cyo kuduhindura ubwoko bumwe bw'abera tugahinduka twese ihanga uhoraho yishiriye ku ruhande tugize hamwe n'abanyamahanga n'abayuda wari umugambi udasanzwe. Kandi uyu muntu atangura kwibona bikiri kure, agatangura kuvuga ngo natwebwe tuzogera ahantu tuvuge ngo abanyamahanga ngo navukiye I Siyoni. Uru rukundo rero dusanga uhoraho akunda Siyoni ni nago akunda buno bwoko bwavukiye ku mugwa wiwe. Amen.
hano dutangura kubona yuko Siyoni itanguye kugaragara. Siyoni ubwa mbere na mbere isobanurwa ishengero ryavutse mu butumwa bwiza. Siyoni risobanurwa ubwo bwoko ubwo bwami Uhoraho yiharije kandi yari yategeye kuzocungurira muri Kristo Yesu. Ubwa kabiri, Siyoni bishobora gusobanurwa kandi Yerusalemu wo mu gihe c'inganji y'imyaka 1000, aho Kristo azoza kuganza hano ku isi, hanyuma abanyamahanga bakitirirwa izina ry'Uhoraho. Aha naho kandi Uhoraho azonezererwa Siyoni mu buryo budasanzwe, kandi n'abanyamahanga benshi bazohindukirira Uhoraho mu nganji ya Kristo y'imyaka 1000. Urundi rugezo rwa kabiri rwo gutahura igituma Uhoraho avuga ngo arakunda Siyoni. Ibi tuvyerekwa n'ijambo rikomeye rivuga ngo ivy'icubahiro bikuvugwa ko ewe mugwa w'Imana. Hari amasezerano menshi avuga yuko Yerusalemu izonagurwa, kandi ni mu buryo bw'icubahiro budasanzwe. Tubisanga mu bitabo byinshi byavugishwa n'Imana. Ivyo amasezerano atari make azoshikwa igihe Kristo azoza kwima inganji yiwe y'imyaka 1000 aho, kandi Siyoni izohindukwa umugwa Uhoraho anezerwe mu buryo budasanzwe. Ariko hari indi nivo ya gatatu yo gutahura ko Siyoni ni Yerusalemu wo mw'isisha no mw'ijuru risha. Tubisanga mu vyahishuro Yohana 21, turashobora gusoma ku murongo wa 10 havuga ngo anjana ku musozi munini muremure ndi muri mpwemu, anyereka umugwa wera Yerusalemu wururuka uva mw'ijuru ku Mana, ufise ubwiza bw'Imana. Urabona ko atari yari Yerusalemu yo muri millennium, ariko ari Yerusalemu nk'umugwa Uhoraho azoba yarateguye mu buryo budasanzwe ngo abanemwo n'abera biwe. Hari ibintu bidasanzwe kubijanye n'iyi nivo ya gatatu yo gutahura Siyoni. Yohana avuga 21 ku murongo wa 22 atangura kubona umugwa. Ku murongo wa 22 avuga ngo kandi sinabonye urusengero kuri uwo mugwa, kuko umwami Imana ishobora vyose na wa mwagazi ari bo rusengero rwawo. Hano utangiye kubona ibintu bibiri bifatanye, urusengero n'umugwa bibaye ikintu kimwe. Reka turabe rero ingene Uhoraho ariwe uwo mugwa kandi ariwe ubwo rusengero. Okay? Igice ca 22 ku murongo wa 3 havuga ngo nta muvumo uzowukiriho, intebe y'Imana na wa mwagazi izoba muri wa mugwa, abagurano bayo bazokwama bashashe, bazoraba mu nyonga hayo, izina ryayo rizokwandikwa mu ruhanga rwabo. Ngo hariho intebe izoba iri muri uwo mugwa, kandi iyo ntebe isobanurwa ubwiza bwa Data n'Umwana bizoba vyuzuye kuri uwo mugwa, ku buryo womenga uwo mugwa wacitse urusengero ubwabwo. Mbega amasezerano adasanzwe. Ntidutangazwa rero n'igituma Uhoraho avuga yuko anezerererwa Siyoni mu buryo budasanzwe muri ya Zaburi ya Bene Kora ya 87. Mu kurangiza, reka murabe kano kajambo ku murongo w'indi kavuga ngo amasoko yanje yose ari muri wewe, amasoko yanje yose ari muri wewe. Abantu bazokwinjira Isiyoni, yaba Siyoni nk'ishengero, yaba Siyoni nk'igihe ca millennium Yesu azogaje kuganza inganji y'imyaka 1000, yaba Siyoni Yerusalemu wo mwijuru aho Uhoraho azohinduka urusengero rwacu. Ubwiza buzotwikira uwo mugwa ku buryo Uhoraho n'umwagazi bizohinduka urusengero. Abantu hari ikintu kibaranga, amasoko yabo yose aturuka ku Uhoraho. Iri ni jambo ridasanzwe. Uhoraho niwe soko ryacu. Ibisobanurwa ngo Uhoraho ni wewe karangamutima kanje, Uhoraho ni wewe ibingize, Uhoraho ni wewe ico ndota, ico niyumvira, ico nkunda, ico ndezira, ico nifuza gushikako, ico umugambi wose ni wewe. Masoko yanje vyose vyiburuka kuri wewe. Ikintu cyose c'ubuzima bw'ubu n'ubuzoza byose biza vyiburuka biva kuri wewe. Abaririmbyi n'abavinyi bose nibavuge ngo amasoko yanje yose ari muri wewe. Uhoraho niwe soko yanje, kandi si soko yanje gusa, n'amasoko yanje yose. Ushaka ari isoko ry'ukugubwa neza, isoko ry'umunezero, isoko ry'amahoro, isoko ryo gutekana mu mushaha, isoko ry'ivyizigiro, isoko ry'ubugingo budahera. Ayo masoko yose n'Uhoraho aza yiburuka ava mu Uhoraho.
iyo abantu bamaze guhinduka uhoraho akaba umugabane wabo kuri urwo rugezo, abo bantu bazoba Isiyoni, kandi ngo uhoraho yahereje umutima wiwe wose kuri abo bantu, kuko yawuhereje kuri Siyoni, aho abo bantu yateguye kuzobana nabo ibihe bitazoshira. Iyi ndwi yose ibe indwi aho amasoko yacu yose ava kuhoraho. Umutinye mwawe ushobutomwe, ko data bimuhimbara kubaho ubwami. Bon semaine. All church ministries proclaim, portray, and point